Ndamukije cyane abakunzi ba PITV aho muri hose bonjour canke bonsoir ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muza kino ganiro nkuko mumbona kuri micro na Flavie imisi yose kuma ndabazana ibintu bimeze neza ibintu biri shoshosho so umuntu akija kuraba kino channel ya PITV ndamuhamagaye kugira subscribe d'abord gire partage ibiganiro tugiye turakora mugire naga commentaire hariya munsi mba nkeneye kugira mbone yuko ndiko nkora ibintu bibashimisha canke ibintu bimeze neza cyane so no musi remfise umu invité hey guys umu invité dazi ni gambere mubonye kuri PITV ariko afise impano idasanzwe akora ibintu bidasanzwe nabemeye ko nzoguma ndabazanira abantu mutamumenyereye kugira ngo tubandanye tubamenyesha ko mu Burundi dufise abana bafise impano dufise abana bazi kuririmba canke kugira ibindi bivyo vyose ariko umunsi nabazaniye umwana kiri muto cane vuza kiri muto ndibaza mwamaze kumubona kungena ngana acari muto cane ariko ivyo akora biramurengeye pe biramurengeye reka leta tumwakire kuri micro za PITV abaramutse yongera bibwira turagoye kazi Ego thank you Amaniage moha ndibaza hari abanzi n'abatanzi tabaramukije mwamwumvise abakunzi ba PITV ni Ange Moha niyo mazina yiwiwe sinzi ko ari n'amazina akoresha akazi kiwiwe sinzi ariko by the way cambere mbaje kumubwira uraberewe cyane thank you kabisa murakoze mwamaze kumumva rero ni Moha niwe twabazaniye ngaho kugira ngo mumenye byinshi asanzwe akora na byinshi asanzwe ashoboye mu kazi kiwe ko kuririmba araririmba asanzwe ari umuririmbyikazi aririmba indirimbo ndundi aririmba neza guys asa n'indi talent afise reka muraza kuyumva we t'inquiète muraza kuyumva ariko mukomeze bon ni sawa n'ukuri ni fresh mengo urifunze cyane happy nuko nsanzwe meze turaza kurinda muri commentaire uraza kutubwira ko usanzwe umeze uko canke usanzwe nyene n'umuntu avuga amajambo menshi niko nabameze tukiri ngaho abantu basanzwe bankurikirana ma numero yanje canke ivyo nsanzwe nkoresha social media muri rusange barabonye foto na posting mvuga ati Ariel wayz yo mu Burundi n'uyu guys abavyemera mugumane nanje abatavyemera naho nakundi ariko ndazi yuko abaza kubibona abaza kubona impano yiwe vroma baraza kuvuga ati kweli umwana afise impano tukiri ngaho Moha Ariel wayz ndavuga mu Rwanda nike kuri wewe so umusani nyene anyespira ya ndamukunda nivyo iyo usanzwe ukunda umuririmbyi cyangwa ukunda undi muntu no kuvuga yuko hari ibintu akora canke akora nyene muri rusange uba usanzwe ukunda canke ushobora kumusubiramo mu vyakora nimba ari kwambara nkawe canke sinzi twashaka kumenya ushobora kuturirimbira karimbo kamwe kiwiwe kugira bumve ati nivyo canke sivyo naje Good like, baby nubwo wandetse vuba Hoo-ha, let me hope you gikunda Like I do, yeah abakunzi ba PITV ndibaza vraiment sinababesha abantu musanze munkurikirana sinababesha umwana afise impano afise aramukunda Ariel wayz naje ndabizi aramukunda aramuposta henshi ariko nibaze yuko gihe yaza ino mu Burundi mwana ashobora kubona toshoboye kubonana kabisa nanifatiwe cane gose sinashoboye kwashika kumva zitamvuyeko twashaka kumenya carrière yawe kuririmba nubwo abantu benshi batarakumenya urugendo rwo kuririmba rutanguye ryari vyakujemo gute ubwira utangure nyene bindimwo nabitangura ko bindimwo hari ikintu kikurimwo kimugishaka gusohoka hama tangwa kuja muri studio 2022 mwaka uheze ariko kurimba nabitanguye kera ego Moha numugema akiri muto cane afise impano nyinshi aririmba ikindi ibindi vyinshi cane ariko cane twashaka duhagarare kuririmba kwiwe avuze yuko yabitangwa kera cane ariko uno munsi akaba yaramaze kwinjira muri studio akaba afise n'indirimbo ziwe ziriko zirakorwa ndavuga nk'abantu bamukurikirana hariho indirimbo bagira sohore my love
My Lover ni indirimbo barigira basohore imeze neza cyane ndibaza abantu bamukunda kandi abantu bakunda ibikorwa by'uwiwe muzobe muri ready kugira ngo mumusupportinge mwongere mubone ko ashoboye kameme. Twashaka kumenya rero Moha uravuze yuko wayitanguye kwinjira muri studio 2022 mu mwaka uheze mbega ugitangura kuja muri studio bakwakiriye gute muri famille mu kibano bavyakiriye gute? Famille nyene vyama bitoroshe barakubwira ati ugiye kuba umusazi ugiye kugira iki gusa bigoye guhagarika ikintu kiri mu muntu nyene bigoye bagize bambwira ati ntacu reka tukureke muga baracidoga mu majambo make. Baracarindire barabe gusa nyene niwe wo kubemeza kabereka yuko ivyo kote positive canke negative ariko barakwiyumvira ko canca negative ubereke yuko ari kote iri positive gusa. Twashaka kumenya rero Moha indirimbo yawe My Love zosoka ryari? Okay, teka kwisura muri yo ndwiza indimo ntizo bafishikira. Kandi zo zimeze neza indimbo iryoshe uko nababwiye. Yes. Okay. Twashaka kumenya kandi Moha umunsi wa mbere ko wavuze ati 2022 ni wo munsi wa mbere ninjira muri studio. Mbega wari umusanzwe umenyere kuririmba by the way warasanzwe umenyere kuririmba ki mu eglise umunsi wa mbere rero winjira muri studio wagiye kuririmba indirimbo kuko by the way umwana yaraguye. Umwana yaraguye twaruse kuririmba gospel ariko ubu yageze My Love why? Urumva kuririmba no gutanga message uburyo bwose umuntu avyakiriye bimundikira message kiza gusa no ku muntu yoririmba umuntu akakira iciwe muri yo ndirimbo ariko muri gospel baririmba ariko batanga ijambo bariko baratanga ubutumwa none gasha muri navyo urimwo utanga ubutumwa bwa gute? Okay, ni message y'ubuzima tubayemwo none message yose ari message ariko muhira bamaze kubona yuko kare waririmba indirimbo gospel sinzi ko bakijije muri wanyu bamaze kubona naho giye muri profane bimeze gute? Ntaco vyababwiye ko nimakijije vya cane gose ku buryo simvyagwa n'abapasteri ku buryo boca bagira baca bahagarika umutima gusa nyine bimwe vyo kuririmba umuntu ahurira n'intambamyi nyinshi ntabura ukubwira ngo ugiye kubikirara ubu rero wahindutse ibi nibi ariko uciza nico umuntu aba yizi ko ari ico nico canyaco gituma abandanya icarimo adacika intege. Itandukaniro riri hagati yo kuririmba indirimbo za gospel n'indirimbo za profane muri rusange ni ryari? Itandukaniro burya ikintu kimwe nabonye mu buzima kigoye kuririmba gospel ni ibintu uvuga ko vyoroshe ko umaze gufata bible nawe utabusenga vya cane ukafata bible ukayiboroka mu mutwe amajambo uririmba ntagoye nagoye cyane ko uririmba bimwe wasoma mbwa profile nawe nta n'ubuso uri kurasoma wafete uvuga ibikurimwe bimaze gucamwe bimaze kubona nk'uri karayaga tu iki urumva yuko hari itandukaniro kandi ngira niyo mpamvu rero yaciye yigira gushakisha ahandi ngira canke muri gospel nta kanoti kinjira ntibisa nabwiye umuntu aje kwigira amahitamo yiwe tu ndibaze yuko abakunzi ba PITV muri ko murarushirizaho kumenya byinshi Moha sanzwe akora na cyane ko mwamaze kumva yuko afise akajwi kameze neza ariko twashaka ku ndirimbo ya My Love nimba bikunda ducishirize akantu gatonyo cyane kugira ngo bumve ko nawe ufise impano kwandika d'abord kwandika no kurimba bien. Every day, every time, mora kumutima warainda gufise oya na kumedita babe urumugisha babe utandukanye n'abagicabu urumugisha babe nturi nk'abandi my love ivyanje nawe sinzi yo biva my love babe ivyanje nawe sinzi yo biva. Okay, abunzi wa PITV mumva vraiment indirimbo imeze neza umwana yandika neza aririmba neza ibintu byose biri all top kabisa kandi kuha cyane umwuga uraryoshe kamwana uragoye ariko twizere ko bizogenda neza. Twashaka kumenya nuhe murimvyi yo mu Burundi ndavuga umurimvyi kazi nka wewe Ange Moha akuryohera canke wisunga mu kuririmba kwiwe? So umurimvyi kazi nkunda mu Burundi ni Esther Nish. Why Esther Nish? Kora ko like arimba style nkunda kandi style nanje nshaka arimba neza kabisa.
Okay, murumva yuko umurimvyi wa mbere akunda amwespira ni Esther Nish kandi vraiment Esther Nish arimba neza murabizi na mwebwe arimba neza yandika neza vraiment yamwigeme canke umumama yubahwa ahantu ari akora neza kandi ibintu byose bimeze neza anje muhare twashaka kumenya nukiza muri carrière nta misi myinshi yimazemwo twashaka kumenya mbega indirimbo ya My Love irisohoke mbega uri kuyikwana wenyene canke urafise twavuga gute nka management canke group iri kiragufasha mu buryo kugira ngo indirimbo izoze imeze neza irahari iri kiramfasha ariko baramba hafi ndonga ndabashimira My Love nekoranye n'undi mutipe yayimfashije ko ni wanje yayimfashije itwa Fabrino antwa bazomwumva mu ndirimbo nawe nyene yabikoze neza bisiguro yikuri muri management yego Eke murumva ko ibintu bimeze neza arafise abamushigikiye arafise bari muri afi wiwe kugira ngo ari kitagenda neza umfate kuboko wongere bamwerekeye yuko hari hakwiye guca n'ahadakwiye guca ndibaze ko ibintu byose bizaba bimeze neza cyane hama abakunzi ba PITV muri ready kugira ngo indirimbo nisohoka tuzoba ba mbere mu gushaka commentaire hari ya munsi mubwira ati courage urashobe cyane turashaka kumenya mbega kugira ngo abakunzi ba PITV nimara gusohoka batazoyibura utegekanya kuyishira kuri channel yawe cyane ku channel yanje ya YouTube nitegeza kuja ko ni wanje Ange Mohanye Ange Moha kuri YouTube channel yanje murumva yuko dukwiye kuba hafi Ange Moha mu minsi iri imbere tukamusupportinga ntimwegurira subscribe d'abord mwongere mugira ka commentaire mu partage no mu bagenzi banyu bashe kugira ngo umwana aracari muto atere imbere ejo canke hirya yejo azobe Burundi azomenyekanisha Burundi handi hantu tutashobora gushika twebwe kubw'impano yiwe vraiment mumva ko ameze neza cyane Moha sinze ko hari akajambo office cyo gushikiriza abakozi ba PITV no mu ntumbero yo kurangiza ikiganiro cyane ko nabasaba gushikira abana bari ngaha canke abantu bakuze bahari bafite impano ni benshi so mukunze kudushigikira kugira ngo dushobore kugera aho dushaka kugera n'abakuru bacu aho bari bashobora kudushigikira ko ibiri muri twebwe birakomeye cyane